ndumiwe urumva ubu bisazi bwakuze turiko turayaga Mayere vugishwe none nta bagore baheruka kugusangana mana yaje umugore kwanza abagore babiri jewe kushaka kubihari mana kuri Saint Valentin hari warafatanywa abagore babiri yari bubanza ari ngaha mu Kamenge akuzereka tubirekereka gete oya ujaye none turazi ikiganiro turacari mu minota ine urazi kandi iyo rya mbere ukoze ikiganiro azonyikisha no kuri kwimana ikiganiro canje gitezwa kumara isaha umviriza bobo genda gucorera uzimye kamera umviriza kuze tuvugana ukuri none ako nkwege ntikamaze ubu ugomba usubira unkwegere uvuge yuko je bamfatanya abagore. Yes bakunzi ba INYISHU media ndabaramukije ivanye naho muri mwaramutse bwakeye meze bien ni Mr Kauzin kandi nkuko bisanzwe agarutse imbere ya kamera za INYISHU media ndabakunda sana nariyemeje kubazana ibiganiro vyiza biteye igomwe bisukuye birimo indero kandi rero bakunzi ba INYISHU media today ndani imbere ya kamera za INYISHU media kugira ngo tuvugane amajambo amwe cankwa abiri kuri uno mutipe wacu mwamuheruka kera Mutama Mayeri Manyanga Mafyeri n'ayandi mazina Mr Domeka kuba yohera birangiye uko ngiye ko Mr Domeka Mr Domeka bite rero Mr Domeka warumaze imisi udomekera he jendi nga urabizi vy'ubuzima nyene hatari umuntu aguma yiruka jari yagaruka asubira agenda nayo handi jendi nga mu gisagara ca Bujumbura ego ubufundi n'ibuyede n'ibiki vyose reka kumfizisha je urumva je nta ubuzi ego nta kuwaya akazi gusa subwo ubuzi ntabwo nkora gusa wahoze uri umusharpentier ivyo je nta busharpentier nigiti je ndafise akazi ka misi yose ntundako kamisi yose atari sharpante kandi mpembe atari sharpante atari sharpante ndibuka wa mugore yakwiba ibintu byose byo munzu mani reka kuzura kahoze reka kuzura kahoze ibyo mugore wari wamubesha ko mu sharpante zamvuriza urazi we kwampamagaye ko ari ibintu ngomba kumbaza mbaza ngende kubera ndiko ndihuta urumva kahise kabi kagategura kazoza kera rero iyo ndakwibukije kahise banyishu media murabizi jewe narababwiye narisiguye yuko biri ukuntu vyari bimeze abavyibagiye baravyibagiye none ubwo ngubibu sharpentier munyu muragenda kurongogwa kuze je iki kiganiro cha genda kiheba nigiye nimudashaka kumbaza ivyakuzanye je ndeka nigiye nzanye Mayeri kwanza madame ameze gute madame madame okay madame ameze neza umwana araho kutura Vrema imisi myinshi no kuri yatwise vrema jewe kabisa narinda bakumbuye ahubwo uwo nkumbuye cyane n'umugore wawe yagiye umugore wanje mugisha umugore wanje araho man none wanzanye ngaho kuri maze umugore wanje cyane je turiko turiyagiranye na Domeka Mr Domeka hariho no kandi bita bavuga ngo kiri wayari ako ni gashaje kiri wayari shaka ko kazova kabonori uruva nuko sigaye ntwika cyane mimisi sigaye nifata nk'ababosi n'igitambi ndabona cyane cyane urumva je ndakunda wayari mimisi bayita kiri wayari bro umviriza Mayeri ntararanzira Mutama Banderasi gute kutaherutse no kuboneka muri filime canke iki urumva kutaboneka muri filime mwarashwanye kandi kuri Mutama Banderasi ntitwashwanye so bukwe none kuze wewe ntushumumbaza none ntushumumbaza je ko tutabana hagufi kwanje we wibereye hari bubanza ntibibuka ko hari wawe je hari asiyo jemba mukamenge mukamenge bro jemba mukamenge igitega naho iwanyu igitega none hariya ndakubaza umugore wawe wamujanye iwanyu giheta cankwe wamujanye mana yanje umugore wanje tubana ngaha mukamenge tubana ngaha mukamenge ari bubanza niyo rimisha oya bro umviriza mani bubanza ndarimira imiceri mu maburudere nkukuye kubera hari imiceri habasana rero birashika nkajyayo kasha nirarirayo nkazogaruka ino buke gusa rero mani ndiko ndihuta sinzire yo komba zivya niho bagusanganye na babagore rero abagore bahe urumva ubu bisazi bwakuze turiko turayaga Mayeri vugishwe none nta bagore baheruka kugusangana mana yaje umugore abagore babiri jewe kushaka kubihari kuri Saint Valentin hari warafatanywa abagore babiri yari bubanza ari ngaha mu Kamenge akuzereka tubirekereka gete oya ujaye none turazi ikiganiro
turacari mu minota ine urazi kandi ivyo rya mbere ukoze ikiganiro azonyikisha no kuri kwimana ikiganiro canje gitezwa kumara isaha umviriza bobo je ndagucorera uzimye kamera umviriza kuze tuvugana ukuri none ako nkwegeye ntikamaze ubu ugomba usubira unkwegere uvuge yuko je bamfatanya abagore oya ivyo nivyo niboneye kuri kamera nyimba ari jeje kamera ya hehe kuri ekran YouTube ya hehe ewa nyimba ari jeje nyene nabibonye aho onya vraiment bankonda wewe niwe dukorana ibiganiro ni ukunda kumvumbura sawa je nta wundi muntu aramvumbura nahise yaje kundaba ngwaye sawa none nta wundi muntu nta yindi televiziyo je ica ku biganiro vy'iwanje canke imivumburo vy'ikiniki nta bandi bantu bantera amastress atari wiwe je nabonye wondusha akanyamuji yaja kuzaniye umudemu mukundanye atari wa mugore wawe bagusanga ufise n'undi mudemu mu nzu ku munsi wa Saint Valentin ingwano yahawa Mayere bwandi uri n'inguvu Mayere abantu barasakuza Mayere bwandi uri n'inguvu je umviriza jewe ncumva kimpamagara narinzi ibintu vyamana ugombarire sinarinzi ko ugomba kunzanira ibintu vyo kunwegera none wewe sindi ko ndakukwegera Mayere je ndiko ndakubwiza ukuri none ujya mugore kwandi nabandi nundi warongoreye ahandi cankwe umugore uyuhe je nta mugore nzima nanje basi bajya bakobwa reka vuga abakobwa basi ngaho nico vyumva cyabo bakobwa uvuga ntabonzi none jewe Saint Valentin ndi umuntu w'umugabo sawa ego sinashoboye kuronka amahera ngo nsokane umugore wanje wari kuguriya agashugwe umugore wawe ivyo twarabirengeye amushira ariko Saint Valentin tusokana undi mu twarabirengeye kuri Saint Valentin nani yagiye kuri mission y'akazi abagore bafatiniye hehe abo kazi kana nakabonye akazi k'abademu babiri ariko nakomesha umviriza mani nakomesha reka kunteza abantu urya mudemu kwanza mane gusa ni namwiza uri hangama ubwo ntusiga usara wewe jewe kanye vyabigwara wari wagwaye oya tugende kwa muvutu agusenge tugende kwa yagusengeye gakira cyane banderasa akurogore nabo yazi kuroga no kurogora nico gituma watangumbaza banderasa ugomba usubira unteranya banderasa oya ndiko ndako umwana wiwe je ndazi umwana wiwe turabana bye no wambeshe ngo ari bujumbura mu Kamenge byo byose umwana wiwe wamushize igitega oya nukuri naho bari igitega ni mu mujesi kumugwa mukuru kwa politiki naco gusa ari ngaho mu Kamenge none tugende umurabe wamushize mu Kamenge ari mu Kamenge nani mu Giheta sawa sishaka kuja kumuraba mbwira bajya abandi nabo babahe mviriza bobo nako kuze jewe abo bandi uri kuri kwegera banderasi wewe none ahubwo wewe nigomba kunenya banderasi uze kunyigisha abantu je ntazi urinjiriza ko abandi bagore ku mwana wiwe bobo zimya kamera kubera iki kandi imani ari ibintu birireyere mbwira bari bande none je wambonye he kwanza je wambonye he kwanza kuri televiziyo je bakuvumbuye ku munsi wa Saint Valentin en plus ku munsi w'abakundanye akaba ari uja guca inyuma umugore wawe none ujya mudemu ntumukunda basi umviriza manje ndakubaza ntumukunda mudemu wawe ujya mugore wawe basi ujya mugore umwana wa bandera umviriza manje ivyo ntubigarukaneko ngo je binkwigira karambara je ibintu ndakubaza uramukunda n'umukunda urumva yo ni VIP privé wanje ndamukunda ivyo bizije yewe sawa numukunda kubera ko wamuciye inyuma ku munsi wa Saint Valentin wamuciye inyuma hehe no imbere je sinigena ndamucayo umviriza kuri Saint Valentin je nani narusikira kahatu sawa nani narusikira cyo gupompora oya cyo kumupfubuza hari umuntu yaragiye kwestarira amatara gupfuburira hari umuntu yaragiye kwestarira amatara mane we bazokwicira mu buriri natashe mwijoro bazokwicira mu buriri kandi honyene muyaga nkuba warandiye ndatibuka natashe nahinyagaye oya nisi yabonye uri kuragwana rero bakuzi banyishu media cy'umuntu rindira iyo televiziyo yawe uvuga ubesha wewe nawe abakunzi banyishu media ntibarabe i televiziyo imwe bashobora kuba barabibonye muri notification biciyemo batere commentaire je nzoza unsomere commentaire bateye umbwira ati je nakatwara mubonye kandi kindi naco kuje je commentaire je barasomye ubrizamani none ico kiganiro cacanditse ko ngo Mayere ya none se barampamagaye izina narasomye izina rya mu makomante yapi kandi kuze yo urazi kuzi ikindi kintu nibutse je ryari baramfatiye mu kabare ngo hari umuntu yanyuwe ntari agenda tarisha yani basha baranyikiranya ko ari jewe yagize imisaka akambambaga ashobora rero kuba ari uwundi dusa ahubwo rero wese nk'Imana banderazi nawe yarabonye ico kiganiro kuko rwaro ruzo cyarugaro kuze no kwi
baruruza carugaruka reka utumva hariya ego cyumva hariya reka ndahafate nyene ahubwo rero wowe senga imana banderasi ntazomenye bijyanye we kandi we nari nzi kuri umuntu ankunda we nsanga utankunda none aha nyene ushukora ikiganiro urazi nimba banderasi atobona ico ucaciyemo ashobora kubona iki urumva ko wemeye ko cyabaye oya ko cyabaye uwo muntu dusa ahubwo arindira uwo muntu dusa urumva uwo muntu dusa jewe bama bamfata bafatira mu kabare ngo ni mayeri ngo twamubonye yageze jewe ntandi hantu nkorera ibiganiro atari ngaha mu ishumedi sawa ejo uzokumva n'undi mayeri sawa cyari ko mayeri basi mundabe neza kugira ntimuzohore munyitiranya urabona ndafise mustache ngaha n'ubwanwa bw'imbere kugira ngo bambonye ntibazohore banyitiranya mubonye mayeri yimwesheje ntazobari jewe je sinimweshe sawa ikiganiro wumvise ko cyabaye banderasi akazoka n'undi muntu yakibonye anyikira kandi kuze je ugomba kunkwegera mu bisanzwe je ugomba kunkwegera kambara imbere ya banderasi sawa je sinkene rero ko banderasi je dushwana ubu twibaniye neza ahubwo nzoja kumubaza ko yagiye mu mukobwa wiyo oya man umvise nzoja kumubaza ko yagiye mu mukobwa wiyo agemura iki umukobwa wiyo umvise kuzivyo bintu tanguye oya tuvyiyoze sinzomubaza babo kata kamera ndumiwe